Aigle Noir Rukinzo, prediction yanje Aigle Noir izotsinda Rukinzo. Kayanza United Olympique Stars n'urukino bashobora kunganya ariko habonetse utsinda Kayanza. Dynamique Vision, forme actuelle za Vision zirayivugira, Vision izotsinda urukino. Muzinga Vitalo ni match bashobora kunganya igitsindo kimwe ku kindi cyangwa ubusa ku bundi. Flambeau du Centre Interstar, Flambeau du Centre izotsinda Interstar. Garage Messager barashobora kunganya ariko habonetse utsinda Messager Ngozi. BG Green Musongati izotsinda BG Green atari musi ibitsindo bitatu. Bumamuru Ngozi City, Bumamuru izotsinda Ngozi City ibitsindo bitatu kubusa canke bibiri kubusa. Aigle Noir na Rukinzo ndaya Aigle Noir gutsinda Rukinzo. Kayanza United Olympic Star ndabona Kayanza Olympic Star itsinda Kayanza United. Dynamique Vision itsinda Dynamique. Muzinga Vitalo itsinda Vitalo. Flambeau du Centre Interstar, Flambeau du Centre itsinda Interstar. Garage Messager ni gutsinda kwa Messager itsinda Garage. BG Green Maze Musongati no kunganya. Bumamuru Ngozi City, Bumamuru itsinda Ngozi City. Hello, ni Kaze Keliwa, singira ngire pronostic. Duhere kuri Aigle Noir Rukinzo, Aigle Noir izotsinda kuri kimwe. Bazwari muhira kameme imakamba. Kayanza United Olympic Star, Kayanza iri muhira ndabona izotsindwa bibiri kuri kimwe. Vision imaze imisi ikitwara neza, sinibaza yuko Dynamique nubwo yahagaritse Vitalo Vision izotsinda Dynamique bitatu kuri kimwe. Muzinga Vitalo FC, Muzinga kameme meze neza. Ndayibona itsinda ibitsindo bibiri, Vitalo FC kimwe, 2-1 en faveur ya Muzinga. Flambeau du Centre itegezwa kwizokwikura ishavu, ndabona Flambeau du Centre itsinda bibiri kubusa. Garage Messager ndibaza ko akajya kweza kuri Messager Ngozi gusubira gutsinda. Messager Ngozi bibiri, Garage kimwe. Musongati izobandanya itsinda nkuko yatsinze Rukinzo, nibaze ko izotsinda Musongati 2-0. Bumamuru nyuma y'indwi zibiri dakina, Ngozi City ntimeze neza, Bumamuru izotsinda Ngozi City ibitsindo bibiri kubusa.